Haraheze igihe atari gito hibonekeza ingorane z'igitoro mu Burundi. Ivyo bikaba vyaragize ingaruka mbi ku bisata bitandukanye vy'ubutunzi bw'igihugu, harimo na cane igisata co kunguruza abantu n'ibintu. Mu nsiguro nyinshi zitangwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, bavuga ibiciro vy'ibitoro biduga ku isoko mpuzamakungu, ibura ry'amafaranga y'agaciro canke intambara zateye hagati y'ibihugu vy'Uburusiya na Ukraine. Ariko rero hari imvo zinyegeje zitavugwa n'abategetsi. Muri izo amatohoza RPA yakoze yasanze harimwo ishirahamwe rishasha mu rudandazwa rw'igitoro mu Burundi. Iryo naryo rikaba ryitwa Prestige. Haraheze indwi zibiri zirenga uruganda rwa RPA rurondera abanditswe kuri iryo shirahamwe, ariko bisa nuko ari banga rikomeye mu bisata tumaze gucako. Iryo shirahamwe Prestige rero rirafise igitoro rikura hanze y'igihugu vyitwa ko kije mu Burundi, kandi riba ryahawe amafaranga y'agaciro ni banki nkuru y'igihugu BRB. Ariko rishikanye ico gitoro mu Burundi rigaheza rikagishora mu gihugu kibanyi ca Kongo biciye mu mato aca mu kiyaga Tanganyika bigana ku kivuko ca Karemi muri Kongo no mu makamyo aca ku mipaka mu masaha atarekuwe n'amategeko. Iruhande y'ubwo rudandazwa muri Kongo rw'igitoro kigenewe Uburundi, iryo shirahamwe Prestige ngo rirahungabanya ibikorwa vy'ishirahamwe Interpetrol mu gukoresha ibikoresho n'igitoro vy'iryo shirahamwe. Amakuru RPA imaze kuronka nuko iryo shirahamwe Prestige ryoba rihagarariwe na bamwe mu bategetsi kw'isonga ry'igihugu bafadikanije n'abandi banyamitahe b'inyuma y'igihugu. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira abavugwa inyuma y'ubwo rudandazwa rwa magendo n'ingene iryo shirahamwe rikora.